potentiellement se débarrasser. Nk'uko muri Congo iyo bariko barakora ibi bintu aba wazalendo aba mayimayi bagenda bakavuga bati umukongomani wese avuga ikinyarwanda n'umu étranger nasubira iwabo, kandi yavukiye muri Congo banahari n'imbere yuko Congo ibaho, bafise n'imisozi yitwa Nyamuragira n'ibiki byose n'abakongomani, ariko umukongomani akabanza kukwetiketa comme étranger. Faites attention, umuntu wese yita umurundi un étranger, faites attention, ça ni kuba aho baba bariko bamugira umuntu wo kuzokwerimina plus tard. Donc nico gituma kajya kagwi ijya nsiguro yabo yo kuvuga bati aba bantu bazananwe n'abazungu bikoreye imizigo, bijya bintu c'est très dangereux, ni bintu au fait uburi kuri etiketa une autre population comme étant abantu batari bakwiye kuba bahari. Donc ndashobora no kubasigurira ibindi bintu byinshi, ariko nka bijya bintu bakunda kuvuga ngo aba bantu bakorera kit, justement abariko arakwereka ati amagogwa yose twayahuye nayo par impérialisme y'abazungu. Ati rero il y a des traîtres parmi nous bakorera abo bazungu, bakaca batangura kudondagura ba Pacifique ba Magi Maison Shalom n'abandi. Je suis désolé, ça c'est une mise à mort baba bariko baragira. Bijya bintu c'est très très dangereux. Ibi bintu muriko murumva vyabaye muri 93 muri 72 ntimwibaze yuko bitari actuel. 2015 je ndibuka bariko barica abana mu masite bavuga ngo ntimuzoshobora gusubira kugira ivya 72. Donc quelque part ba reverien bari babwiye abapolisi bati ewana aba bantu bagira basubire kugira 72. Polisi cirengera ku banyagihugu itangura kwica. Reverien yaravuze kora Imana ishimwe ko ijya apere yiwe yo gukora itashitse, ariko mukaguma mufyinata n'ibi bintu bazobishikako. So reka duhe ijambo Mutama Mbonimpa ashikirize témoignage ataguhutagizwa. Je kubganje iki ni gikorwa nihaye cyo gukorera igihugu, vraiment avuge umutima uri hamwe, hanyuma vous aurez le temps de poser les questions. Merci beaucoup. Abantu bari baduze mwihangane, vraiment mwihangane. Wilson yabanditse turaza kubaha ijambo. Merci. Mutama Mbonimpa karibu, ijambo ni gwaye. Rero ndabumva iki kiganiro cyari gikwiye mugo nuko kiza kuba kirekire gose, iyo mwari kubitandukanya 72 mukagishira ukwacyo 93 mu kikaje ukwacyo, kuko nka jewe ndabivuze nta noma nk'umunsi wose canke iminsi ibiri. Mugabo reka ndacagagura numvirije abo bagize témoignage bose nasanze abana bahijya ejo, nicyo gituma nabajije na mame ntibega wari ufite imyaka ingahe ijyagiye nafite 12, urumva ntari bwakwize n'imyaka 13, uyu mwana nakwize imyaka 13. Ari umuhungu batanguye kuvuga yuko yatanguye kubona, hanyuma numvije ubu nawe heje gutanga témoignage ziwe. Ubu numvise ko yize muri TPA ejo bundi, yavuze n'abanyarwanda babiri abiyabure babiri bamwigisha, sinzi ko ayo bayigishije kuko naje 72 niga muri TPA, mugabo yo yari Bujumbura, hajya hariho lycée Tanganyika. Sinzi ko professeur yavuga ari witwa umwe yitwa Kariste, ubundi ndamwibagiye izina mugabo nawe naje banyigishije. Rero ngarutse ku bintu by'72 ndabicagagura kuko icyo kiganiro narimaze kugitanga, mugabo barezima bari ngaha sibonyeka baba bacyumvirije. Jewe 72 nari nkuze, nagomba mpeze TPA, mugabo kubera 72 TPA sinayihejeje kandi nari nsigaje umwaka umwe kubera ubwo gwimo g'72. Rero abatabizi ubwo gwimo g'72 bati mbega wewe wari hehe wagumvise gute? Jewe niga Bujumbura, uwo munsi w'itariki 29 ndavyibuka neza, ari ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu naho
niwo munsi w'abantu bakunda kuja kwidagadura nka twe tw'abanyeshuri twavuga kaya kwa gatandatu udateka turuhuke mu mutwe iminsi tumaze iminsi dupompa mu mutwe y'amakaye ibiki tukaja rero kwiruhukira kwidagadura kwitambira uwo munsi rero jewe ndibuka nari kumwe n'abantu twabana nk'uko nari nabivuze mu kiganiro cyahera igihe nagitanga jewe nabana mu nzu na muramu urya musoda yapfuye ubwa mbere 72 hajya bashize soda enkoni irya soda enkoni naho biciye umusoda yari garde corps wa Micombero yitwa Kinyomvyi Dodoin afise umugore wiwe yitwa Maria nubu aracyariho uwo ushaka azomurundi azomubaze uwo muramu wiwe nawe twabana yari umujurnaliste hanyuma hariho n'abandi benshi rero b'abagenzi twari akagurupe k'abantu bashika nka 10 twakunda gutaramira hamwe kwiryoherwa weekend hanyuma mu masaha 5 twari twagiye kwitambira hajya muri cave kuri boîte de nuit bita cave hajya iruhande ya Paridas turagenda turiryoherwa hamwe hageze mw'ijoro nk'isaha 8 z'ijoro tuza tubona abasoda barinjiye bashika nk'abasoda 8 bavugana n'abajya bakora ati ni mwugare twese baratubwira ati mwese ni musohoke emwe barundi nta nubwo abaturi batubwira neza hanyuma mbere dushitse hanze tusanga hari abandi basoda benshi baca batwereka iyo duca bakaduherekeza kugitsindi ko baduherekeza kugira ntitugire ibyago mu nzira mugabo baraduherekeje bamwe baja bafatira ibarabara abasoda baherekeza abandi babaherekeza gushika twebwe hamwe baduherekeje gushika mu Bwiza uko twebwe twaba mu Bwiza kw'ibara rya mbere inomero 82 rero twashitse dushitse muhira mugabo mu nzira uwo mujurnaliste badukwa journaliste abanyamakuru barishirwa rimenetse yabajije basuda ati mbe n'ibiki none ko twirukanye kandi twariko turiryohererwa aramubwira ati hari ibintu byateye muri side mudamakamba ngo bavuze yuko ngo hari ibintu byateye ngo abantu bariko ngo baricana ati rero atubwiye yuko dusekiriza duca turitahira rero turashika muhira dushitse muhira twaryamye twaciye twatsa imiziki twari twifitiye imiziki turavuta turitambira abanywa baranywa hanyuma hajya mu masaha 9 y'ijoro turushe niho twaja mu gitanda turaryama hanyuma jewe ndavyibuka neza igihe cy'isaha 12:30 niho rero uwo mudamu yaza mu Kinyomvyi adodora kw'idirisha jewe ndamwumva hanyuma mugabo sinamenye ko ari we ariko nakumuye irido hanyuma ndabasanga niwe hanyuma nca ndamubaza nti namaki ngo ndondera Yozefu uwo mushiki we yitwa Yozefu nawe yari nyoga yisinziriye mugabo ndamukoma hanyuma rero nduze arabyuka acagenda amubwira ati Kinyomvyi bamwishe Yozefu acagaruka yiruka acambwira ati jewe ati mwamu wanje bambwiye ko ati mushika ndambwiye ko mwamu wanje bamwishe ati none ndagiye kuraba hanyuma ntireka tujane rero ndabaherekeze ati no ati guma ngaha kuko tugiye n'umuduga kandi turi kumwe n'abasoda baca baragenda hanyuma rero genda guma ngaho mu nyuma agaruka arambwira ko bamubonye ikiziga bagitwaye kuri Prince Rubigwa Gasore mugabo mu nyuma jewe nagiye hanyuma turajana nawe jewe ndamwibonera rero uwo munsi rero nta muntu n'umwe ngaho i Bujumbura
nta n'umuti bazokubwira uzombwira ati le 29 le 30 le premier le 2 ati hari umuntu n'umwe babonye w'ikiziga yapfuye azoba ariko arabesha nibakubwira ngo hari umuntu yishe uwundi ngo umuhutu yishe uwundi ngo umututsi yishe umuhutu azoba ariko arabesha mbere ushima no kuwa mbere twagiye ku mashuri kuwa kabiri tuja ku mashuri hanyuma kuwa gatatu rero aho niga uko ndabibona n'ibintu rero nabona abanyeshuri bagenda mu tugwi naje ndaja muri utwo tugwi hanyuma bakavuga bati abasoda bahava baza gutora abanyeshuri bamwe bamwe jewe rero hariho groupe narimwo hanyuma bagira ati naka baza kubatora ndavyumva hanyuma duca turagenda abo bavuze ko baza gutora naciye nza kubabwira ndababurira ntibaje mugabo babiri nababuze baragiye ku ishuri kandi bahashitse baciye batwara ntitwasubiye kubabona ahantu b'akarorero n'uwo ndaburiye urya ntaho bamamerikiyori yaciye ahungahungira ikongo yamaze y'imyaka 10 yagarutse ejo bundi aca yinjira muri Frodebo rero muri 72 igituma bintangaza nivyo namambaza ego twarumvise yuko muri side mudamakamba za Bururi za Rumonge ngo abaroberi bari bateye ngo barica abantu mugabo rero turavye kijya gihe ingene igisoda cy'Uburundi cyari gikomeye nukuri sumuroberi wari wese ari gupfa kwita kuri kijya gisoda kandi rero ubiravye uko twavyumvise ego abantu data barateye bamwe barafashe abandi barabishe n'abanyagihugu baricanye mugabo ivyo yuko abanyagihugu bicanye jewe nabisomye mu gitabo cya Nobati by'abamye bavuga cya gitabo nakibonye kuko twahuriye muri Canada nanje najaye igitabo hanyuma turahindura ahamikiwe nanje ndamuriki wanje rero hajyana badamamene mbe none warufite imyaka ingahe kugira numve ivyo yari katubwira ko ari ivyo yabonye mugabo byinshi nasanze ari ivyo yumvise naje bijya nshobora kubivuga ko navyumvise rero igitangaje nkuko ari wabivuze yize ko ari ikibazo ati mbe none bajya abantu bose bapfuye ko batabivuze ngo tubimenye aho niho hari ingorane hanyuma icyo no kwibutsa nuko jewe maze kuvyihweza neza rujya rwimo rwo mu 72 rwaje rukurikirana na kudeta bavuga ko ari kudeta ya Diribe yarimwo bantu bitirira ngo Ntungumburanye Jerome harimo n'abarusiga Paul iyo rero nuko Rwanda rwabo nakurikiranye gushika hamwe babacira urubanza babacira n'imanza zo gupfa hanyuma hamwe bagomba baje kubamanika abagore n'abandi abagore benshi basabye ikigongwe Micombero hanyuma Micombero aca bagiriye ikigongwe ntibaba bakibamanitse ibyo tihwe rero mu nyuma haciye babona haciye amezi makeya niho haca haza ivyo bintu vy'72 rero jewe nari Bujumbura nivyo nabonye niho ntangatemwanyaje hanyuma naduze mu nyuma nashoboye kuduga muhira Ingozi ndaraba ingene bimeze nukuri iwacu Ingozi muri province Ingozi aho ngeza nabonye jewe namenye y'abantu 6 bishwe mugabo bishwe nande nta mujyagihugu n'umwe yishe ubundi nta mutu yishe umututsi nta mututsi yishe umuhutu bose batwagwa n'umusoda yari guverineri Ngozi yitwa Bizoza niwe agenda kubitorera hanyuma jewe nagenda amenya byose
kuko n'umuboyi yamukorera yabibona ingene biriko biraba, ingene azana abantu akabatwara, hanyuma agaca yuzuye amaraso, impuzu agaca akura ngo bazimese. Urumva rero abantu bose bapfuye. Abo namenye harimwo abarimu babiri, umwe yitwa Bernard Macumi yaranyigishije muri senkeme primaire, hama ndamenya uwundi yitwa Pierre yaba ku Mwumba niyo nturuka, nawe nyene yigisha umwaka wa gatatu. Abo nibo namenye yuko bapfuye. Mugabo namenye abandi bashika 4 bapfuye, ariko jewe ntarisanzwe nzi. Nayo ahandi hose uzokubwira ngo muri 22 bo muri province ngo ujya kwimo rwahashitse, eka mbere no mu yandi ma province ivyo 22 ko yabivuga ntibabibona, ntibavyumva, ntibazi ivyo ari byo. Mugabo muri Bururi za Makamba niyo vyatanguriye. Rero nudeye niho benshi bakunda kwiva, kandi n'abidoga cane benshi 22 n'abava muri zirya ntara. Amahandi rero vyakomeye ni Bujumbura, ho navyiboneye nk'abanyeshuri bo muri universite benshi bari bahungiye mu gipadiri, bashika nk'300. Abasoda baragiye n'amakamyo barabayora barabatwara, harimo n'abagenzi narinzi twiganye muri za secondaire, abo bose bagiye akagirire. Abanyeshuri bashika 300 barabishe pe. Ingene babica rero ntibazakubwiye ngo umunyagihugu yagiye kumwica, ngo umututsi yishe abo banyeshuri, ngo umutu yishe abo banyeshuri. Oya, abasoda bo nyene nibo babitwarira mu makamyo no majipe, bagenda bacumagura za bayonete, iyo batwara kubahamba ntumbaze. Mugabo mu nyuma namye yuko bajana ku buterere ngo amatingatinga ngo arikarimba ibinogo ngo bakabatamwo. Rero muri icyo gihe rero urumva si abanyagihugu bicanye, ni leta yishe, n'abasoda ba leta batumye. Mugabo rero hariho n'abasivile bafasha, abo rero bagira amaliste bita abajerere, ntibica mugabo bagira amaliste, hama bagaca abasoda baje ingene singene bavyumvikana, bagaca bamagati n'aka baje kw'ishuri, bagaca bamagara ati n'aka nimuze hano, abo bakabagira akagirire. Ikindi nabonye ko kw'ishuri iwacu igituma twaciye tugira ubwoba, abanyeshuri bamwe ntibagabije kw'ishuri. Umuprofeseri wa mbere yatwigishije hydraulique yitwa Ndayiziga André baramwishe, ubwo ntiyasubiye kugaruka. Niho rero twabonye yuko no kw'ishuri iwacu ubwicanyi buza kwashika, kandi mu nyuma baraje batwara abanyeshuri bamwe batamenye yuko baza kubatora barabica. Rero ngarukije ngaho ku vyerekeye 22, uravye mu yandi ma province yose abaho, baze bagire baharure abantu bapfuye 22. Mu ntara nyinshi nta bantu benshi bapfuye 22 atari muri za Bujumbura, aho za Rumonge, za Makamba, za Bururi, ahandi hose n'ukuri ugwimo rw'22 ntigwababaje cane rwose nk'uko rwababaje abandi. Rero aho nogeza ngaho, mugabo ngabicaye ku 13. Vyo sinovuga ngo ndabiheze, kuko nzi vyinshi kuri 13, kuko 13 urumva bija kuri Frodebu nayo igihe yatangura, jewe yatanguye mbona, hanyuma banansaba sininjiye mu mugambwe komite, mugabo nabafashije kungene ingene nuze Frodebu yoshinga imizi, kuko uravye ivyari bihari nukuri benshi bashaka ko bihinduka. Mbere nibaze bavuge ngo burya ngo Frodebu yari intwaro y'abahutu gusa, ngo niyo bashaka ko intwaro zihinduka. Nyabura ahubwo benshi abashaka ko bihinduka barabatutsi, cane cane abasoda. Abasoda nibo bafashije cane kugira Frodebu
itere imbere kugira bayumve. Hanyuma rero data yamaze kuza aja mu mamitingi, jewe namukurikiye namwumva ivyo bavuga, mbere ushima jewe banyita ngo nawe umushoferi wa Ndadaye, kuko amamitingi yose yagiyemwo jewe nije namutwara n'umuduga, kuko jewe nari nzi gutwara umuduga neza cane. Hanyuma bari bangumwe atuzuzo tabare udufashe kudutwarira ujya mutamba mu mamitingi. Jewe rero ndemera nti nukuri ndomutwara ahaduja hose. N'umuduga buryo perezida buryo yatanze ku banyamigambwe y'amajipe Prado, ni jewe nagiye kuyitora, niyo namutwaramwe. Rero ahantu hose yaciye jewe agiye ashikiriza byose naravyumva kandi nabikurikirana. Reka yatsinde, amaze gutsinda jewe naciye ngwamwo akarenge ncanigira gukora ivyanje, kuko nari nifitiye nude entreprise yanje de construction comme nari nije TPA. Hanyuma ariko haciye irya minsi 90 niho tumva rero ngo Ndadaye bamutwaye. Turakurikirana, twarirutse, abandi tumva ngo bahungiye muri ambasade y'Ubufaransa. Jewe nari nshirwa rimenetse, ntageye kubaraba bahungiye muri ambasade y'Abafaransa, bantu bantunganya bose ndabasangayo, turavugana. Mbere mu nyuma Colonel Twagiramungu yari ministre, yaramperekeza tukajana tugiye kuraba ivyo ari vyo. Mu nyuma hari imyerekano, iyo myiyerekano naje nari ndayishigikiye, nije naja n'imbere, tukajana na Colonel Safari ya Vibururi, twari twiganye kuri Atene Gitega, mugabo baramwishe. Hanyuma hari uwundi mu Colonel yitwa Dieudonne Nzeyimana yakora muri Sirete, nawe nyene twari twariganye, nawe nyene mu nyuma baramwishe ngo uko yava bavuga wamabanga yabo w'ingene vyagenze mu kwica Ndadaye. Mugabo rero bakibagira yuko ajya ubuhinga ari bwinshi, ivyakorwa byose twabimenya, abamwishe ababiteguye ajya byose vyari bizwi. Rero igitangaje nuko muri 93 nibabaze rero umugambwe Iprona, babaze umugambwe Frodebo, ivyo muri Iprona babaze ba Mukasi n'abanditije, ivyo muri Frodebo babaze bantu bantunganya. Igituma vyoroshe niki, nuko jewe nabonye igitabo, ibitabo binini ya nk'amavolime, bamwe bagiye nk'amavolime ashika nka 3 ane 5 y'abantu bose bagiye bapfa ugatumba bakandika. Numva Iprona yagize ivyabo, Frode bigira ivyabo. Ivyo bitabo rero birahari. Mu nyuma rero icyo novuga nuko muri 1993 burya n'ukuri nta kubesha, nta gukingira ikibaba. Hajya iyo abasoda bataja kugira represaille ikomeye cyane, bakica rwose, nukuri hajya abanyagihugu batezwa kuba hari abari babigishije ingene badakwica abantu, ingene bivuna. Barisha abantu abanyagihugu, kandi naje byambabaje kubona nk'umututsi mwabana hajya akicwa n'umuhutu babana, aho barabatikije n'ukuri. Ibyo ntawe uzobideha kuko biraboneka rwose, n'abantu turabazi, nabo bantu baranditse. Rero abasoda nabo bagiye ngo bagiye gutabara, baca bakora amabi asumba ay'abanyagihugu ba Frodebo bakoze. Ni naho rero burya na Nations Unies burya byabananiye kugira bati reka tuvuge yuko habaye genocide. None bavuga ngo habaye genocide kuri aba nabo baca bazana ati ngabantu bashika 100,000 bapfuye, abandi ati ngabantu bashika 100,000 bapfuye. Baciye bagwa mu mazi baboya ingingo bafata. Nihajya rero bariko baravuga bati
Nations Unies yagize enquête mugabo Conseil de sécurité ntiyemeje rijyaho nyabwoko gushika n'ubu nta ngingo irasohoka nayo ubundi rukuru naho datuvuga nyabwoko ko nta bafite uburenganzira bwo kuvuga ko habayeho nyabwoko atari Conseil de sécurité des Nations Unies. Muri icyo gihe rero jewe navuga nti ni ukuri harabaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa. Mugabo rero aho bitandukaniye n'72 hoho data 1993 hari ubutegetsi bukomeye, harabaye gufunga abantu, barabacira imanza, barashiraho n'amasentare, amasentare y'ubamba, abatwaye amasentare bariho, hariho umudamu yitwa Domitira, hariho uwitwa Gacuko Leonard, abo bose batwaye amasentare y'ubamba, abo baciriye imanza jewe narabakurikirana, nagenda mu mpimba minsi yose, kuko hari igihe habaye amasezerano y'Arusha, mu mpimba honyene hariyo abashika 700 bari baciriwe imanza zo gupfa. Harimwo na Filimato, umwe yari umudetere mu Kibimba, bavuga yuko yagize uruhara mu kwica barya abana, wewe murazi ko bamunyonze, mugabo bakamunyongana n'umutwa, bakamunyongana n'umututsi. Ibyo rero nyene vyateye amakenga, kuko jewe nohoje uwo mutwa n'ukuri nta kintu ntari yakoze. Yari umugabo urya mushira amateka, baca bamushira amateka kugira bamushumbushe, yitwa Liberata. Rero 93 ho data urumva imanza zaraciwe. Hanyuma bavuye Arusha muri amasezerano, CNDD-FDD yaje yaplika yuko ngo bagiriwe ikigongwe, bose baciwe barekura ikivunga, uko 700 nta n'umwe yasigaye mu munyororo. Abo rero batashe, urumva bahura nabo basize bari basize biciye ababo, muca mwumva ingene umubano ugenda. Mbe bamwe nka babandi nigera kuvuga ko batwawe bakicwa, CNDD-FDD yatashe igaca itangura kwica aba FNL, igatwara babanyoro bari bafungiwe Igitega bakaja kubata mu Ruvubu, tukabatora babashize ku Migogo. Ubwo rubanza murazi gogo jewe nagwititse ndarushingisha. Aprodaje dufatanije na Avocats Sans Frontières, nukuri ba Nkurunziza y'umutima menyo aravuga ati ngo rubanza nirucibwe, mbe n'umukoloneli yatwara Region, hanyuma anahunga bamuhungije aja muri Tanzania, atashe ejo bundi jewe igihe bandashe asubiye mu Burundi, kuko yari jewe nkihari yuko adashobora kuja mu Burundi. Ubu rero niwe baciye bajana muri documentation, niwe hajya yigwanigagura barya abantu bose. Urumva rero aho bitandukanye n'92 hamwe harabaye amatohoza, haraba imanza, ariko 72 kabaye kamizwe n'ingoma, kandi hariho leta ifise inguvu yo kugira itohoza ibyo bintu. Ni ukuvuga rero umuntu ariko abiraba uca usanga rero kijya gihe ubwo bwicanyi bwari bupanzwe. Rero niyo namagiye ntuze, kandi bose barivuga ati si ubwoko bwica, hica intwaro mbi. Zonke kuri 72 ntibaze nabo bose babuze ababo, ntibazoze baravuga ngo abahutu ngo nibo batwishe, ngo abahutu bose barishe, abahutu ngo abatutsi baratwishe, si abahutu babishe bose. Oya, ni intwaro zari zihari zakoresha ubwoko, kandi n'ubu niko bimeze. Na CNDD-FDD ikoresha ubwoko, si abantu bose b'abatutsi bariko bicwa n'abahutu, oya n'akagwi k'abantu. Aho rero niyo gituma ngira nti akwiye kuba ubutungane, amatohoza, kugira abo bose basirikaye na jewe ndimo
icyo nabuze mwana bivuze igihe nk'ubu idapfuye ni nuko agiye ubutungane budakoze uko na jewe nari nkeneye ubutungane jewe ku bwanje aha bavuga ngo abantu bamwe babaye abandi ntibababaye jewe ibyo nabonye kuri iyi sinzi ko wundi arabibona jewe data yapfuye 1993 none ntihatwaye abafodero ntihatwaye abahutu mama yamututsikazi baramwishe umugore wa mukuru wanje n'umwana wiwe babiciye hamwe abo bantu bo n'uwo tuvukana wewe bamwishe mbere yagiye guca ibiti ngo azibire amabarabara kuko bumvise ngo basoda baje umugabo je icyo gihe nari nipfungiwe nibere mwibohero rero nkagira nti abantu bose barababaye habuze iki habuze ubutungane nayo ajya bavuga ngo kumvikana ngo komite militaire de conciliation jewe nagiye muri Afrique du Sud nagiye kurabona aho Mandela yapfungiwe n'inimero y'igitanda yiwe ndacyayifise hanyuma twari twagiye turi mu bantu bashika 6 twari tugiye kwiga ingene Afrique du Sud yashoboye kugira bijya bya komite militaire de conciliation ingene bawumvikanishije mbewe yumva yuko bumvije abantu benshi bagize ikintu gusa symbole bumvirije abantu bashika 10 batabarakonkriwa ati abantu bose rero bagiraniye ikigongwe abacumi baserukiye abandi no mu Burundi iyo baza kugira komite militaire de conciliation bagashiraho abantu bari netre abantu baraturije imitima yabo habuze umuntu abaje imbere umuntu abumviriza umuntu abahumuriza nayo ubundi ubu kujya bahumurize baguma babaga imitima nawe wamufise umutima uvyimvye urumva no kuvuga nabi uzovuga nabi nacyo gituma jewe n'abajana budaye abajya abana bejo ubundi batabibonye babuze base mu 2002 cyangwa 2003 jewe ndabumva iyo bashavuye babuze ubahumuriza mugabo ha abantu benshi bitwa ngo babashinga ntahe mugabo bumvise bariko bavuga yamuhe ntibashaka kuvuga ukuri ingene kumeze ntibashaka kuvuga ibyo babonye ngo babyemange jewe umbwiye yuko nk'umwana w'umwami ashobora gupfira mu ikambi y'igisoda hanyuma ngo ntuzubamwishe hanyuma utwayo kama avuga ngo igihe bamwica namwikonji ibyo bintu ntibyumvikana umusoda amategeko y'igisoda ndayazi nayaciyemo ahubwo habaye akantu gakomeye gakomana gatoya muri iyo kambi mwamufise amamoto y'abaca bamubwira acanyaruko nyene agasimba akabishaka ku murongo nawe ngo yararetse umwana w'umwami baraniga nanje ngo nibere mwikora isimba ngaho none iyo si crime yagize hajya ndubanye Jerome burya abagiye ku butegetsi bwose yajya ntibari kumubaza none nk'ubu kuri Ndadaye ko bavuga ngo baca imanza badobakurayo bacura imanza bose ko CNDD-FDD yaciye ibica jewe CNDD-FDD nanyayibwiye nti umviriza rero abo bantu bose bari mu idosiye ya Ndadaye nimubafate mubashire mu munyoro mubacire urubanza officiellement mwashaka mu mamagaye kumwe nagiye izindi manza ndaza na sonorisation abarundi byose igihugu cyose cyumvirije kujya twagize imanza z'ubwicanyi burya bwo 1993 zaba busenera jabo najana sonorisation n'abanyagihugu bose baba bari ku isoko bakumva ingene imanza ziko ziracibwa kuko zari publique zari imanza zicese navyo vy'uguhisha abantu bavyumviza kandi bakumva ukuri mugabo CNDD-FDD byibabwiye bakubona nk'umwasi jewe CNDD-FDD narinda yizi bari banzi mugabo kuko nasa mabi nabona bariko bakora bagomba gukora banje bakora n'abahanuye baranka jewe nari nti okay ko mu byanse rero
nanjye nta ntambwe muzontererana ivyo muzogera byose mbere nka wa wundi muzovyubaka ndabisambura kuko sinzemera ko abantu baza gupfa nabimenye nanjye nzoba ndumwicanyi mu bandi ntihajya rero kiribahondese yankoze ko hagiyo kiribahondese ntayivuga abantu bari gutikira mugabo urabona kiyaho CNDD-FDD cyane n'abantu ntiyica abatutsi gusa n'abahutu irajaniranye none bavuga ngo ni intwaro y'abahutu none abahutu bahunze bapfuye yabiciye iki naho rero nuzayimwe abaga ati nta bwoko bwica hica intwaro mbi jewe jo nagiye kugira inama ahantu hanyuma baramba ati none intwaro zo mu Burundi zaciye zose zibona gute ni jewe aho nakabereye mu buzima bwanje nabonye intwaro zose zabaye kuva kuri Mwambutsa jewe nize imanite muri Atene Mwambutsa 4 ndavuga perezida bose kuva kuri Mwambutsa intwaro zose nazibonye nabonye ingene zatwaye mugabo nshize kumuzane nkaho nari bwabo ego data kuri Micombe bavuga ati Micombe yatwaye nabi yari hafi y'abantu na kabiri Micombe mu gutwara yari ntore yameze neza mukabo muri politike barimbana nabijya byinjwi na kabiri bitwovuga yuko bari Micombe yabiteguye oya kukumva oya navuze yuko bavuze ko bari bateguye kudeta 71 imbere yuko atari 72 aracira imanza abantu bagomba kuja kubamanika none muri abo bari bagiye kumanika ninde umuhutu yarimo ntibabatutsi bose urumva hageze rero icyo umuntu agwanira agira ati ntuhore kuri iki waba mwene wanyu arajaniranya ararimagura politiki ajya nishano naho rongira nti ndabicagagure gutyo abo bana bejo bundi bavutse bumva ngo base barapfuye imiryango yabo yapfuye harakwiye urwego rwoza aricyo ruje gukora rukabasigurira rukabahoza rukabaha intumbero bakabahanuze asiranse yuko nabo batazohwana n'ibyo byabaye mugabo ubonye ingene intwaro zagiye zirakurikirana CNDD-FDD ikaza igaca izana ideologi y'ukurimagura abo badasangiye ubwoko kandi no mw'ishamba nibyo bigisha jewe nagize ntabibona n'iki gihugu kiragowe none ibyo navuga nibyo biko birabandanya aha rero mugabo nkagira nti jewe n'ubu nama narutaye nama navuze nzokwamanura vyanse rero nashaka ndapfa n'ubundi nta myaka ijana umuntu amara kw'isi mugabo umuntu apfe neza atamuvumo upfiriye ijambo upfiriye ibanga mwakoze ndashimiye cyane gose Mutama Mbonimpa kuri témoignage dushikirije ku buntu abivugana atanzigo atagwanko atagukomeretsanya nari mfise ibibazo bibiri kuri Mutama Mbonimpa d'abord imbere yo kuvuga ikibazo canje nagira mwese ndabahe conseil mutwumviriza kwandika igitabo muri no minsi biroroshe urashobora kuenregistrer audio yawe ukabivuga soit mu kirundi canke mu gifaransa mu nyuma ukabishira muri application bita Notebook LN hanyuma ukayisaba ikwandikira igitabo ni intelligence artificielle hama wewe tu peux corriger les chapitres ukongerezamwo ibindi ainsi de suite ivyo ndabibwiye Mameri Mbonimpa mwese bon ndamaze gusoma igitabo ca Mbonimpa mais je trouve que c'était incomplet kuko témoignage yiwe ni nini cane franchement barundi kazi ni mwandike iyo niyo ntererano yanje ya mbere ikibazo ca mbere mfise kuri Mbonimpa ni par rapport ya 93 hari abantu bavuga yuko bajya abajene bo mu kibimba baturiwe ko neva yarimwo bon mumbabarire gupoza iyo question hari bavuga yuko atari kure y'izo histoire kandi ko muri rya mirima yama ariko aragura
ari justement soit imirima y'abarescape canke y'abo bantu yoba yariciye. Ikindi kibazo ca kabiri ni ikibazo cari muri space, n'umuntu yambwiye ndababaze izina ry'umuntu, yambwiye ati mumbarize monsieur Mbonimpa ko umuntu yitwa Nduhiye yaba Ingozi aho bita Ikarungura hirya y'igitasi ko yoba yarishwe muri 72. Ati merci. Voilà, ivyo nivyo bibazo bibiri. naje ndafise ikibazo nagira akabazo gato nagira mbaze Mutama Mbonimpa yo twitira hamwe ngira Ego, allez-y rapidement. ego nutubazo tugufiya gato intuze Mutama mwatubwiye yuko igihe cy'Ubujumbura ebwe ariho mwari kandi mwaze jewe nivyo nari iganda ku itariki ya 29 mwavuze yuko ari Dodore wenyene Kinyonzi yapfuye. Hanagira ndababaze ikibazo gitoyi eskere yerema yoba ari Dodore wenyene Kinyonzi yapfuye canke deuxième officier d'ordonnance Cassier Ndayikeza nawe ko batamugandaguriye hajya kuri monima di soldat inconnu bamutemye ibipanga. Eske ugira kabiri abasoda bari basohotse muri kajya gashamba ko kumuha barashwe na bagenzi we basigaye mu ikamba abandi bagatema. Ako nakabazo kamwe ari intu wowe uzi kuri soirée dansante zateguriwe kuri Carrefour mu Ngagara, nyuma abanyeshuri bo kuri NS nabo kuri université abatagira amahera abari bazi biza kuba muri izo soirée dansante turabakotiza ngejeje ngaho mugabo ndajuta ko akatoyi wavuze yuko bitumvikana ko watwara ikambi y'Igitega abagandagura umwana w'umwami ntihagire ico akora. Jewe ico gihe naramwiboneye cane nubwo nari mutoyi ari muri vewe yera Jerome Sinduhije yagiye kuva abivyara yagiye asa menshi ahi mu emye yande kuraja bagenda mu maveo abiri akujana bagenda mu kari akwa bakabasanga inzu za mbere zirahiye acariro kagira ntuze uwo ntirandekura yari immobilije chef de zone conseiller umushoferi abagumiza mu modokari kandi bapfiriye hamwe nawe rero atubwira ukari ntuze muganga atije imbere ubundi nawe Sinduhije atije imbere mugabo bashitse mu ikorosi Sinduhije arangurura ibururi aragaruka mu maminwi arasa aho inzu bari bagejeje abona ntibasubiye inyuma aca asubira ibururi. Rero pour vous dire ko iryo joro rya 29 vraiment siho yari vyanda yakagira undi munsi voilà pour hanyuma effectivement abahutu bose sabicanyi pas du tout abicanyi uko abahutu baranyegeje abatutsi batari bake abatutsi baranyegeje abahutu batari bake là c'est clair ntawo globaliza. Donc Bonesa Bushimike ma mère reka mbaze n'ishesha Bushimike ubwo simba ndavyibagira en fait yenda ikeza zirya joro rya 29 nukuri ndakubwiye ko bariho nari kumwe nakubwiye abo twari kumwe n'uje yapfuye ko ari inshuti wo twari kumwe muri icyo gihe umuntu babonye bajanye no kuri moga yo kuri Prince wigwa Gasore yari Kinyonzi Dodore wenyene kandi yaraje muri iyo vewe yaje mudakubwe kwitari gwiwe personnel niyo yatwaramwe micombero yavuye kumudepoza ahantu. Rero nabataragenda nkuko yamabigira yarazi yuko amusize ahantu yuko aza kumutora hanyuma ashitse hajya ahubwo icyo mukwiye gutohoza ko bakwiye kubaza nkuko uvuze ati baba bamutemye ntibamutemye na gato baramurashe ni hamwe bamwe bavuga ati baba bamurashe yuko bazi yuko babashe micombero ibyo ntavyo nzi
sinzi byari byateguwe mugabo jewe ibyo nabonye nibyo nayo n'ujya mudamu wiwe ari haji Bujumbura ndazi yuko mu nyuma baciye bamushumbusha data ngo bamuhaye akazi baciye bamuha gushona amarido yose muri presidence ni hajya presidence yaho ikorera y'inzu ya INSS. Donc urumva rero nicyo gituma harimo amadute menshi nayo ubundi buvuze ngo hariho abantu bari bafise imipanga hajya ntivyari gushoboka yuko abantu bazana ibipanga imbere y'amakambi y'amasoda kandi naho twaciye nta muntu n'umwe twigeze batwereka ati ngaba batenye n'imipanga n'abo batwarwa nta munyagihugu n'umwe no mw'ibarabara nta muvyimba n'umwe wigeze uboneka muri kijya gihe abantu bose baba batwara mu miduga batwaye n'igisoda bakabica bakaza kubata nta kiziga na kimwe kigeze kirambara mw'ibarabara nka kurya twabibona kuri CNDD-FDD ejo bundi usanga amabarabara yose yuzuye ibiziga ibyo ntibyabonetse. Hanyuma wamaze tujya wikarungura zina yavuze nukuri jewe iryo zina ndarizi mugabo bonamenye babona vuze namenye nuko bari abarimu bari banyigishije kuri primaire y'Ingozi ngiye rero namenye yuko abo barimu babiri bose bapfuye ariko mu nyuma rero abandi bantu benshi b'abatutsi barabishe ikivunga muri komini wacu hamwe ngira nti abantu babaye ibikoko sivyo kuvuga hajya mankete ntiyagirwa nuko nyene batayagira bazoba bagira ababibonye ababizi abashobora gusura bamaze gupfa none nk'ubu ivyo muri 2022 ni bande boza gutemanya ko n'abari muri leta buyoya bambya bicumbero bo basigaye bangahe n'abari kuri ndadaye nkabikoma guko baciye bamwiciye icyo kumufata ati bandutse ubwinge n'ibintu byagendera mu cimbere y'ubutunganira mu kiri rubanda abo nyumva yuko ari bigugu je ndabita ibigugu ntibari kwica abantu baziraga ko temonyade bateza gusura umugabo nabo ivyo ntavyo bakeneye kumva nta butungane bakeneye kuko nabo nyene ubutungane babutinya kuko twebwe twagiye kuba ibigugu na twebwe turemera dutwarwa n'umuperezida ariko ndanyamoha none ntiyagiye kubana muri sentare bakamukura kuri ico caha mugabo atigeze yitaba umwavoka so yagiye wenyene urya Nkurunziza yariko ndanyamoha yagiye kubana muri sentare arungi ku mavoka sentare iremerera sasa iraca urubanza kandi mu manza z'ivyaha ivyo bintu ntibibaho hateza kwitaba uwagizwe icaha akaba ariwe yiregura ubu rero namavuga nti hariho jurisprudence ubu rero abanyoro bose bazoze barika kwitaba barungika abavoka bagende bababuranire kuko hariho jurisprudence ikomeye yerekeye umukuru w'igihugu yitwa Pierre Nkurunziza bamuciye urubanza atigeze yitaba hitaba umwavoka uwo mwavoka acyari hajya umucamanza yaruciye acyari hajya umugabo w'umucamanza nawe nyene mu nyuma bamwangaje bwahunze. nuko nudaye nabo bafite ikibazo mbaze. Ego, nari nababajije ibibazo bibiri. Ica mbere ni kubijanye na 93. Hari abavuga yuko Neva yarimwo muri bijya vyo mu kibimba igihe baturira abana. Mu mawankete mumaze kugira canke kuvyo bamwe bamwarumvise hari ico muba mubiziko. Iyo ni question ya mbere. Ya kabiri ni umuntu yari yatwandikiye yanditse ngaha muri space abaza ati ngensubire ndabe ibyo yari yanditse sindiko ndabibona hafi yabanza ko hariho umuntu w'Ingozi bon izina ndaribonye ndaca ndaribabwira voilà yanditse ati mumbarize monsieur Mbonimpa ko umuntu yitwa Nduhiye yaba Ingozi aho bita ikarungura hirya ya Gitasi ko yoba yarishwe muri 72. Merci.
eh, ku vyerekeye neva hajya mu kibimba burya ntubone ngo dutwarwa n'aba bari ku ntwaro ngo n'abasede DFDD hajya benshi ntibigeze baja no muri politike hajya bavuga ngo bagiye kurwana uko bishe ndadaye hajya bondi Nkurunziza wenyine ubwiwe jewe nta n'umunsi n'umwe nari bigenda mubona muri Fodebo nta n'umunsi n'umwe Pito nude neva sinigenda mubona n'umunsi n'umwe na Nkurunziza nta n'umunsi n'umwe bagiye gusa ku munota wa nyuma batabasanga ibintu birapanze bobo bagenda bafise ideology uwo bibaza Nyangoma batanguye Nyangoma kumukura kubera ko ari umunyabururi mugabo ahashira inshuti yiwe nawe nyene mu nyuma ndayikegukiye baca bamukura rero baca bakoresha ibintu by'ubwoko n'ubutumba hajya niwabona n'undi muntu yeporewe muri CNDD-FDD bakiri mw'ishamba ukamubwira uzubaze jewe nabitohoje n'ukuri naho waba ufise bakubonye bakavuga ngo ujya muntu asa n'umututsi baramukubita gushika hamwe apfa gushika hamwe mbere jewe yageze kumbaza ati mbe igihe nagenda ati utambwiye ko babaza ubwoko ivyo barabibaza wemwe ngo baradukubise ngo n'abandi barapfuye urumva rero iyo ideology y'ubwoko mu mitwe yabo mu mitwe bajya bandi kuri yo nta kindi kiriyo na kimwe atari ubwoko nicyo gituma igihugu kitazopfa giteye imbere nicyo gituma igihugu kigowe hatagize ukigarukira n'ukuri ntujya ngo biroroshe hanyuma nduhiye nawe jewe urabona navuze abantu babiri nakishuye navuze abantu babiri bari banyigishije nibo namenye ko bapfuye mugabo ntuze jewe mba ahavuze Ikarungura ni ku gatumba hafi y'iwacu ni imitumba ibiri ihana urubibe twatemberanira kandi nduhiye ndamuzi mugabo iryo zina sinigeze numva yuko barivuga mu bapfuye muri 2022 ariko kubera kuko ntahamara umwanya munini nta matoza menshi nagize nkabo nabo namenye kuko nari ndabazi barabigishije mugo ndavye nko ku mutumbi wacu Gitasi aho tuvuka aho Bankuriza bavuka nujya se Bankuriza avuga yapfuye burya ntibamwiciye Ngozi bamwiciye ino Bujumbura mu za Kabezi iyo yakora nicyo gituma mvuga nti burya ivyirindwi na kabiri byari bifise abantu barondera abantu bize abantu bafise akazi nayo burya abanyagihugu bato bato 2022 ntacyo babaronderako barondera abifise abize abanyeshuri babona yuko ariko barevuriwa nibo baje bacapakira amakamyo batwara hanyuma ntibagarutse mugabo bagenda babicira mu mabarabara abantu babona babacumita amabayonete n'iki nicyo gituma mvuga nti habuze igitabara naho hariho ubutegetsi bijya bintu byakozwe n'abasoda ntibyakozwe n'abanyagihugu ntibazira kuko n'abasoda bandi batari bazi neza ubwoko bwabo n'ukuri mu gisoda barabarimaguye kandi arabatutsi jewe no Rwanda ndazi n'abantu batatu bari Bujumbura babasoda babakuye mu yindi mivyimba kuko umuntu yabamenye mugabo bacumaguye n'ubu baracyafise inguma bari ngaho abo rero ntibashobora kwemera gutagatemanyaje nabo nyene baracyafise ubwoba canke nabo nyene kubera kuko bari muri ubwo bwoko baca batinya kubivuga ati ntibamaramaje banaka nuko byagenze rero harya intwaro ntiyaba igomba kukwikura irakwikura nyene naho uba uri mwene wabo naho bamuvukana ari umutwaro ugiye kumuvuga ko ikintu kiwe arakwica nta gisivya nuko rero nuko nabibonye. Okay, je ngira mpoze question ya nyuma nayo nyene ndayikuye mu bantu bariko barakurikira space cansigira abantu baduze kugira
bashobore kubaza ibibazo abashitsi bacu. Hariho uwitwa Justice pour les nôtres, je pense ko ari Liliane no mu rescapé nawe nyene wa 93, abajije ati mutubarize Mutama Mbonimpa abateguye genocide ya 93, abaguze imipanga bagatanga essence hamwe na tronçonneuse mu banyagihugu. icyo kibazo ntacyumva ngo hariho amatronçonneuse hariho n'iki. Bon jewe ibyo namenye ni uko abantu gusa biciye ibiti babishyira mu mabarabara kugira ngo abasoda ntibarengane. Ibyo bintu byarakozwe mugabo kugira tronçonneuse naho urazi tronçonneuse kugira uyikoreshe uba warabyigishijwe, haba hariho imangazini ziguriramwo. Jewe kuva nkura mu mamangazini yose nabona tronçonneuse, mugabo niba bazemo bose abo bazikoresha data wanje, ivyo sinobijya ngo ndabiharire kuko navyo nabonye. Kira noneho jewe mu nyuma naciye nja mu munyororo, burya ibintu byinshi byabaye. Je ndi munyororo kuva Desambre 94 gushika Desambre 96, nari nibereye mu mpimba, ibindi byaba ndavyumvira ku matwi. Ok, merci ku nyishu ziri honnête muduhaye. Donc ku bantu bari baduze kuva kare hari Professeur André Nikwigize, karibu, ijambo ni gwanyu. Okay, murakoze reno dusinzi ko munyumva. Turabumva neza cyane, karibu. Ego murakoze kandi nashaka kubashimira kuri iki kiganiro ciza gose kikenera yuko abarundi bamenye ukuri, nkuko Mutama Mbonimpa yavuze ati kugira iki kibazo tugishobore kugitahura hokenera amaseanse menshi, mukagabura ibyabaye 72 n'ibyabaye 93. Nibaza ko bikeneye umuco mwinshi. Jewe nashaka kugira intererano mu bice bibiri. Igice ca mbere ni uwabibayemo kuko 72 je nari umwana, nari nkuze cyane, ariko nari mfise ubwenge kandi nibaza ko naruta umushinga ntahe mamere kuko nari mfise imyaka 15 ico gihe. Hanyuma igice ca kabiri nkavuga kuvyo natohoje ibyabaye kuva 72 kuva n'imbere y'72, ariko nashaka guhera kuri ico ca nyuma c'ivyo natohoje. Ibyo natohoje cane ifo ko abarundi babimenya. Ibintu byabaye 72 bibi byabaye 72 biba ibyabaye 1988 bibi byabaye 93 biba ibyabaye 2015 eka nibiriko birabu no munsi. Ni ibintu bibandanya bifatira source ku byabaye kuva muri 1959 mu Rwanda. Ko murazi ko mu Rwanda habaye ihonyabwoko ry'abatutsi kandi rigizwe n'ababirigi n'abakoroni b'ababirigi, bararizana mu Burundi basanga umuganwa gwa Gasore arabigwanya, eka n'umwami Mwambutsa wa kane arabigwanya, abwira abarundi ati nimuje hamwe, nta bahutu nta batutsi, muri abarundi mwese. Ivyo ariko ntibahagarikiye ngaho. Murazi ko 1961 umuganwa gwa Gasore bahise bamugandagura kuko yari intambamye kuri programme bafise y'u Burundi, bataka kugira programme imwe nk'iyo bakoze mu Rwanda yo kwica abatutsi abatishwe bagahunga. 61 bace bagandagura umuganwa gwa Gasore. Uwo bari kumwe Pierre Ngendandumwe aravuga ati je nzokurikiza iragwa Gasore kuko nibyo bikenewe imbere ya byose ko abarundi bamwe ntabasaba abatutsi
dukeneye ahubwo kurondera ico batunga bose. Yaravuze ati abarundi ils ont besoin de pain, ils n'ont pas besoin de guerre. Ivyo rero nawe nyene mu nyuma baciye bamugandagura bati naho ari umuhutu, kuko abahutu b'abapoza baravuga ati vyari byiza ko ari umuhutu mugabo ni umupatriote, ntitumwemera kuko ni umupatriote. Baramugandaguye aho birabandanya 65 nyene bavuze amatora yabaye 65 y'abadepite ko iprona ari yatsinze ayo matora. Barempojeje ngo hajeho umuntu yitwa Gervais Nyangoma ngo abari waba premier ministre, yarashizweho na Pepe n'umugambi witwa Pepe. Umwami Mwambutsa aramwanka ati no, sinshobora kumushiraho ko umugambwe Pepe ntiwatsinze, hatsinze iprona, kandi ndashaka gushiraho umuhutu wo muri iprona. Niho ya proposa umuhutu wo muri iprona. Bavyanse, niho yashiraho umwami Mwambutsa niho yashiraho umuganwa Bihumugani ariwe bita Biha. Bari bati basi ko mu transition uwo sumuhutu canke sumututsi reka bari wenshiraho nk'umu premier ministre. Murazi vyabaye 65 haraba tentative yuko bakuraho umwami, baratera ku Kirimba bigizwe n'abasirikare n'abajandarume, harimo ba Sebukwavu n'abandi nabo ba Nyangoma nyene ba Gervais Nyangoma n'abandi. Habaye umwami yagize Imana ararokoka arahunga. Mu nyuma harabaye kudeta, murabizi. Okay, banje kurungika umuhungu wiwe Ndizeye, agira ati genda ukaruma abarundi babwire ko ndi mukuza, hanyuma bagumane bafatanye mu nda ntihagire abantu ntibacanemo. Murazi vyabaye ibusangana nibukeye. Jeunesse ya Mirerekano yiroha mu batutsi irica abatutsi batari bake. Vyarabandanije niho vyashika rero 72 rero si ibintu vyoba vyaje gihuruduka, ni ibintu vyari vyateguwe. Bavuze bajya ba Albert Butoyi, Ndabiruye, Serious Mpasha, abo bari abanyeshuri bo muri Université y'u Burundi kandi bakukira umugambwe Pepe. Ariwe umugambwe Pepe rero ntimutandukanye n'umugambwe Ubu, yari imwe. Bari mu mugambwe Ubu, hanyuma barahunga barava muri Université. Umushinga ntaho umwe yavuze ati bafatanye ingoho, nivyo barahunga baja muri Tanzania gukora imyimenyerezo y'igisirikare. Niho baciye baformera ico gisirikare. Hanyuma mu nyuma ahubwo haza n'umuntu yarafunzwe bamuvuze Biyorero, yarafungiwe i Bururi baramufungura. Aho kuja imuhira ngo agire umunsi mukuru n'umuryango wiwe, yaciye aja muri Tanzania nawe nyene asanga y'abandi. Aho rero harabaye baraforumye mouvement y'abajeune. Ubwa mbere hoho habaye umugambwe witwa Parti Populaire du Burundi PPB, hanyuma baforma une branche ya jeunesse yitwa Jeunesse du Parti Populaire du Burundi JPPB. Alors abo bose nibo bagiye kwiyantrena muri Tanzania, baza gutera izo za Bururi muri Parti Sud. Ivyo byose niko bimeze, n'abashakashatsi bavyanditse, sivyo nkuye mu mutwe. Baravuze ingene babigize, ivyo byose bavuze ingene bateye n'ingene bagaruye amahoro. Micombero yagaruye amahoro, akagira agahagarika igihonyabwoko. Mugabo nk'uko benshi babivuga, Micombero nawe nyene yaciye ajaniranya. Hari abantu bishe b'inzirakarengane batari muri vyo, mugabo hari abanyeshuri benshi bo muri Université. Jena nobabwira ko uwo munsi biba buca biba, twari twagiye kuramutsa umuntu kuri Université, ndaja kubigarukako. Hariho abanyeshuri benshi bari muri Université, hariho abanyeshuri benshi bari mu école secondaire, bari muri vyo, bari biyantrenye, bari formé.
hari n'abari muri iyo jeunesse du Parti Populaire du Burundi bari mu mashuri atandukanye. Ivyo rero barajaniranije, ariko hariho abaguye mu mporera batari muri ivyo. Ico ni kimwe, ariko icabaye cane cane nuko ntibahagaritse ngaho, byarabandanije 8/8 habaye itera Ntegamarangara. Je nama ndayivuga niyo nari nagiye, twagiye mu journée touristique yabera mu Kirundo, bariko kugira bagire promotion ya tourisme du Burundi, yabereye hariya Intega. Hanyuma uwo munsi rero jewe naciye ntaha, ariko abasigaye inyuma baragize ingorane kuko barabomoye ibiraro, hanyuma hari n'abapfuye. Ivyo rero vyari la continuité y'ivyabaye 72, kuko kuva 76 gushika 87 umushingantahe Bagaza, perezida Bagaza yari yabujije, kuko yari azi ko iyo riski hari yuko batazokugira bamureka amahoro ngo atware, ko abo bantu